Bagenzi nashaka gufata uyu mwanya kugira ngo ndabamenyeshe ikintu gihambaye ku mutima wanje muri kino gihe nkuko mwavyumvise itariki 5 z'ukwezi wa gatandatu mwaka wa 2025 ni isango aho hazoba amatora y'abashingamateka hamwe n'abahanuzi ba komine. Haciye igihe rero kitari gito narafashe ingingo yo gushobora kwitoza mu kibanza c'umushingamateka yigenga mu ntara ya Bujumbura, intara ya Bujumbura yagutse, aho namaze gushikiriza ibisabwa muri seni iratwemerera gushobora kwitoza mu kibanza c'umushingamateka yigenga. Hanyuma ejo bundi rero baraduhaye uburenganzira bwo gutangura gutegura amatora. Bwa mbere hoho baduha ibimenyetso bizoba biri ku makarata y'amatora kugira ngo abazoshobora kuza kwigisha abazodushigikira bashobore kubona ingene bavyigisha. Ubwa kabiri baraduha n'ingene dushobora kwigisha abazoduserukira kuducungera amatora yuko yose agenda neza. Ico kiringo rero kubera ko kiriko kiregereza nahisemwo kubashikiriza ijambo ribazana gutahura igituma ubwa mbere hoho nahisemwo kuja kwitoza nk'umushingamateka yigenga. Nkuko benshi muri mwebwe mushobora kwa munzi kuva mu buto bwanje namwe ndi umuntu ubwa mbere hoho yitwareka cyane cyangwa umutima ku bijanye n'ivy'uburongozi. Ikindi naco nuko nabaye kandi umuntu yama agaragaza urukundo nkunda igihugu c'u Burundi, igihugu cacu. Mu bikorwa bitandukanye nagenda akora vyanatumye n'umukuru w'igihugu ampa ikidari c'intwari mu mwaka wa 2018 kubera ibikorwa cyane bijanye no gukurikirana indero yo gwaruka nagiye ndakora kuva mu myaka ya 90. Turavye rero ingene bino bihe bimeze muri kino gihugu turabona yuko hariho bimwe mu bihaze cyane mu bijanye n'ivy'uburongozi cyangwa guserukirwa mu nzego zihambaye nk'inamashingamateka. Ubwa mbere nuko usanga kenshi abantu batowe kugira ngo baze guserukira abandi mu nama nshingamateka nk'abashingamateka canke n'abari mu nama mpanuzo jambo ya komine, usanga umuntu ubwa mbere ho aheruka abatora hakarinda hagera yuko bava muri ico kiringo. Simvuze ko ari bose ariko benshi batigeze bashikira basubira kuraba ababatoye ngo babafashe mu bibazo bafise vyabo vyihutirwa canke babafashe kubashikiriza ivyifuzo vyabo mu nzego zifata ingingo mu buzima bw'igihugu. Ikindi naco gifatanye nico nuko tubona yuko iyo tugiye gutora abantu bagatora imigambwe, abarongozi y'imigambwe nibo bahitamwo abashobora gushirwa kuri izo ntonde z'abashobora kubaserukira. Ugasanga umuntu yatowe wamutoye ntamuzi, ntazi izina ryiwe, nta migenderanire afitaniye nta ku giti ciwe, ariko kandi ugasanga ayoboka cyane uwamushize ku rutonde gusumba gushobora kuzanira inyishu ibibazo abarundi n'abarundikazi bamwizeye. Ikindi twagiye tubona nuko iyo uravye mu bijanye n'ibikorwa abashingamateka basanzwe bashinzwe, haba nko gushobora gutora amategeko agenga ubuzima bw'abarundikazi, ukunda gusanga kenshi batafasha umwanya wo gusubira inyuma ngo babaze ababatoye ivyiyumviro vyabo kuri aya mategeko imbere yuko bagenda kuyatora canke kwiyemeza canke kuyahakana mu nama nshingamateka. Ivyo vyose birerekana rero yuko hakenewe yuko abantu batangura kuba mu gutora abantu bazi, umuntu akamenya ati je natoye naka, ndamuzi, ndafise telefoni yiwe, ndashobora kumushikira. Ariko kandi ugashobora kuba umuntu akabona umuntu yarasanzwe yerekana yuko n'imbere yuko aja mu vyo kwitoza yarasanzwe afise umwitwarariko w'abari mu buzima busanzwe, mu buzima bw'igihugu, yabumviriza canke yabegera agashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Ubu rero murabizi mwaka wa 2020 naritoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, kuko muri ico gihe ikintu cambe cyari kindajishinga ko ari uko ugwaruka gumva ijambo ribabwiwe yuko badakwiye gusubiranamwo kubera ko ari batumvikanye mu bijanye vya politike. Ubwa kabiri uko vy'ukuri haba kuvuga imigambi ishimikiye cyane ku muco w'uburongozi nkorera abandi. Murazi yuko kimwe mu bibazo dufise muri bino bihugu cyane ibihugu vyacu byo muri Afrika usanga aho abarigiye mu nzego zifata inkiko z'igihugu bashira imbere gukorerwa gusumba gukorera ababatoye. Rero uwo muco niwo maze imyaka nigisha ugwaruka, ariko kandi nkavuga nti byo bavyiza ntangwe kushobora kubushira mu ngiro nkerekana ingene bishoboka kandi bishobora kuzanira ineza kino gihugu. Rero icatumye nitoza muri kino gihe muri amashingamateka suko kumbure nahinduye ivyumviro cyo kuvuga ngo ivyo nakoze ubwa mbere ntibisa n'ivyo ndiko ndakora ubu. Oya,
nuko ahanini ikintu cya mbere nyamukuru ushimikirako no kwigisha abantu kugira ngo batahure ingene uburongozi bwiza bwubakiye ku muco w'uburongozi nkorera abandi buheza bukazana neza bose. Rero ivyo nivyo n'ubu vyatumye nshobora guhaguruka kugira ngo nshobore kuza kwitoza. Nagomba rero nk'inshuti n'abagenzi abantu dufise byinshi dusangiye ndabasabe ibikurikira. Bwa mbere ndashaka kubasaba kunsengera muri urugendo tugiye kwinjiramwo. Murazi ko nsanzwe n'umuntu yizera Imana, umukozi w'Imana. Rero ndemera cyane ubushobozi bw'amasengesho kugira ngo ntibibe ibishobisho gusa, ariko bibe ukuba umuntu afise umutima wo kugira icakoze kugira ngo abone impinduka mu bijyanye cyane n'imibereho y'abarundi n'abarundikazi aho baherereye bose. Ubwa kabiri ndashaka kubasaba kandi yuko mushigikirana mu bifadika. Ubwa mbere hoho kubasaba abifuza kuzoshobora kumfasha mu gihe cy'imyamamazo canke bazoshobora kumfasha mu gihe cyo gucungera amatora kuraba neza yuko biko bigenda neza vyose. Ndabasavye muce munyandikira kuri nimero yanditswe ngaha kuri ekran, nyandikire kuri WhatsApp, ntimuhamagare, mwandike kuri WhatsApp umbwire izina ryawe, aho usanzwe uba, hanyuma n'icifuzo cyo gushigikira kudushigikira muri bino bihe tugiyemo by'amatora. Ica gatatu ngomba kubasaba no kushigikiza ibikoresho. Murazi yuko ibihe by'imyamamazo tsumara imisi 21 turiko turagenda hirya no hino mu makomine agize intara ya Bujumbura. Rero murazi yuko ari nk'intara zitatu zagiye hamwe, no kuvuga ko makomine atari make. Birasaba rero uburyo, birasaba ibikoresho bitandukanye, imiduga yo kwiyunguruza, ibikoresho bitwara amajwi, ibintu uburyo gushobora gushigikira abantu bazaba bariko badufasha ibikorwa mu gihe tuba tugiye kuri terrain. Donc hari ibintu bakeneye gufungura, bakeneye ku imipira yo kwambara, hari ibintu bitari bike bikenerwa kugira ngo umuntu ashobore gukora imyamamazo. Hanyuma ikindi tushobora kubasaba kandi no kudushigikira mu buryo bw'amafaranga, kuko amafaranga arakenewe cyane mu bikorwa byose turakora muri ico kiringo. Kimwe mu vyerekana yuko abantu bakwizeye nuko banagushigikira mu gihe uri kurakora ivyo bikorwa. Ntubenyamigendako, ntukoresha uburyo buke gusa ufise, ariko ugashobora gushigikirana na bose gutera agacumu k'ubumwe, kuko ni twamara kurangiza kino kiringo c'amatora Imana idushoboje tugatsinda, ni kubwanyu, ni kumwe wese muri mwebwe, kugira ngo vy'ukuri dushobore kumuserukira kandi dushobore gushikiriza ivyifuzo vyanyu vyotuma ubuzima bw'umwe wese muri twebwe bwisununura, atari kurondera inyungu. Singiye kurondera umushahara, singiye kurondera ukoroherezwa amatagisi, kuko nari nsanzwe mfise ivyo nkora, kandi bitotuma vy'ukuri mvuga ngo umuntu arishwe n'inzara canke arabuze canke kiriya, ariko nukubera umutima wo gukunda igihugu, umutima wo gukunda gukorera abarundi n'abarundikazi, kugira ngo ubuzima bw'umwe wese muri twebwe bube bwiza gusumba, kuko vyose bihagaze mu mategeko atogwa n'ingene ashigwa mu ngiro. Rero murashaka kubandanya mubona amanimero ya telefone, yaba arayo guhamagara, yaba arayo kurungika uburyo bwo gushigikira, canke mushobora kutwandikira muciye kuri site internet yacu dukoresha. Umwe wese mu buryo bwose bushoboka kugira ngo mushobore kudushigikira muri runo rugendo. Turiteze neza yuko dushigikiranye tukagira urunani, tukagira ubumwe, tukagira umuryango umwe w'imboneza mu buntu, abantu bagendera ubuntu kandi bafise umutima wo gushigikirana kugira ngo duteze imbere kino gihugu. Nta nkeka Burundi buzoshobora kuba igihugu kiroranirwa, igihugu aho Murundi wese aroraniwe mu kibano no muri vyose. Imana ibahezagire, tuzosubira kumbure ndamenyesha aho ibikorwa biko biragera. Murakoze.